ngo ngagashavu ngo kabafana ngo niko je kwanza je umufana mbonya komanse akavuga ntare ndakwanga aho bica bintera inguvu zo gukora ahubwo kugira zo nkundu ujya muntu avuga kanyanga urumva rero je sinshika intege ngo kubera mbonye commentaire ngo ntandera office ngo ntaki eske urazi je kwanza ubuzima mbayemwo apare yo kuba ndi ngaho imbere ya kamera Tindi umuntu yitonda urumva urashobora kuza mbere no mu rugo kaza kuvuga ntare bana yirwara ameze barakura bakazavuga ninde uri kuravuga ntare ujya atekereje kandi nagomba bari igikoko cy'intare se kuvuga bamwe baravuga ngo nikure kiryo zina ngo intare ngo iryo zina ngo niri imbere ngo iryo zina ngo rintera amanyama ngo kubera nitwa intare gusa nagomba ndabarire intare ni igikoko ca mbere gikaze mugabo citonda Okay bakunzi banyishu media none kuze John kandi imbere yanyu ndishimye kano gateka kameze gute ndishimye cyane kuba turi kumwe hano ndabaramukije bivanye naho muri uno munsi no munsi mwiza kandi kuri jewe naho abandi bagoma bambwiye ngo nsa n'umunebwe no munsi ubona nsa n'uwanebwe uno munsi shawapi nyene gusa mbona gakwafe uba kameze neza rega ni atari turacahembwa twebwe so ndabaramukije bivanye naho muri mwaramutse cankwe mwiriwe bwakeye byose okay Beni shira ngaye ibikoresho vyawe uri kuranshira imbere ibikoresho vyawe je nkoresha microphone yonyene urumva bakunzi banyishu media uno munsi nagende ntare wahoza ari umukorege wanje namugendeye rashatse kumenya makuru yiwe ingene ibintu vyifashe nibindi so narabite meze neza kuze ndameze bien abakunzi banyishu media ndabaramukije ndabaye mwiriwe nanje ntabo warukumbuye nenda bakumbuye kubera kuva muri inyishu media nja muri Wakalight TV donc abafana banje muri inyishu media bari bankumbuye ariko kugeza isaha mbarizwa muri Wakalight TV ninde fresher gusa ntare ikintu kintangaza wewe wagumye uri wa wundi ntare nsanzwe nzi wa wundi ntare aterana makofi je yamwe bosa ndungitse kurondera jewe mporangira n'ubwoba ndumuhanye subuhanye ntiwibazikana wa munsi nice yanzanira ujya muntu ngo ndaguhuze ajya anya nashira microphone imbere namaze kwegera inyuma nibaza ko ikofi inguyeko hajya anye bijya anye nyimba je warahora umbona ndiko ndakubita abantu canka abafana badukurikirana hajya kuri rujya rubuga rwa nyinshi media bakabona ndiko ndakubita abantu sinabakubita ngo je ngo nuko ndi umwana mubi canke ngo ofise nginzigo canke ngo meze gute je nkuko babibona ndi umuntu asanzwe nta nubwo ofise inguvu nyinshi cyane ikintu je gusa nanka ni hajya anye naganira n'umuntu nkamuganiriza nkamubaza nka question namubajije nka question nkaca numva nk'ikestion yanyishuye ntijanye n'ikibazo je ndamubajije réponse amaye rero nko muri ico gihe uwo muntu hari gihe usanga abigirana kagaye kumbure nk'umuntu ari karamuganiriza akacumenga aramukengereye cyane je nanje sinkunda umuntu hanini yankengera vraiment niso nagomba nibaze ko nawo gomba uvuge ngo ni questionnaire umubajije gusa ariko ndakubaza akantu kamwe ntare wewe iyo ngeso yarakubayereye kwa karande no kuri kwimana ntabeshe je ndavye hariho n'ikiganiro mperuka kubona muri waka nabonye ari kwa kundi nyene intambere ya karande nimba vyasubiye kuba kujya nyene mukabona ego ndibuka ni DJ Chris yavugiza nani ujya mu type D1 ujya muri limbye D1 niwe neko ndamubaza question ndamubaza ma question ariko ndagera ahantu vraiment ndavuga vraiment kwihangana biransi cyasanga nagize nte kakantu kagashavu kanje karaduza ugasanga ndamukozeko gusa nta gwanko umva kuze manifatire mikomba yakunana waramukoze urumva nta gwanko na rumwe oya bijya nivyo biza gukora ku muntu naramukozeko nta gwanko nari ndamufiseko gusa bijya uvyita gukorako ubu kubise nawe camera good no abantu ahubwo babihatarisha nujya muntu aza gusoma atarukira hajya ngo ntarenga aranshisha kuri ama commentaire vraiment narabonye ikiganiro twakoranye nujya mu boss wanyu ujya bahebi yake ujya ntakiri mu boss wanyu ujya mu boss kubera nufata microphone yacu gusa atari mu boss wawe narishatse kuvuga nta kimpembo ujya anye urumva rero narabonye kijya kiganiro twakoranye mwisaha imwe commentaire amajana 2
kandi bose bagutuka mama yangu barantutse bose ngo ntare urumva bimeze ukunuku nuku ngo we ngo ntandera ufise eske umuntu hajewe intellectuel cousin je naraciye ku ntebe y'ishure ndazi gufata neza umuntu je no mu ishure nagoma ndababarire muri education natana 60 point ikwiye yuzuye apana ngo bijya ngo ntandera ufise ngo biki nibiki ngo bankura mu ishure je no mu ishure sinavuga bijya ngo muri pause no muri pause je sinasohoka hanze je nta n'ubuguruguru bwinshi nigeze kuba mfise je muri kamera yiwanje donc je nanka umuntu angaya gusa canka ashaka kunsuzugura ivyo vyonyene so gusa ntare je ndabiravye sinovuga ko atandera ufise gusa ibitutsi sivyo vyotuma ucuguma ukora ibindi bintu urazi zinge natutswe Naraje barambwiye ko nduruzingo. No sikuvuga ngo barambwiye ko ngendera kurushatsi. Barambwiye abafanzi bakunzi banyishumeje sindiko ndabasheta gusa ariko sikuvuga ngo ngagashavu ngo kabafana ngo niko je kwanza je umufana mbonya commence akavuga ntare ndakwanga. Aho bica bintera inguvu zo gukora ahubwo kugira zo nkundu ujya muntu avuga kanyanga. Urumva rero je sinshika intege ngo kubera mbonye commentaire ngo ntandera ufise ngo ntaki eske urazi je kwanza ubuzima mbambayemwo apare yo kuba ndi ngaho imbere ya kamera je ndi umuntu yitonda urumva urashobora kuza mbere no mu rugo kaza kuvuga ntare bana yirwara ameze barakura bakaza indi uri kuravuga ntare ujya atekereje kandi nago bari igikoko c'intare se kuvuga bamwe baravuga ngo ni kureka iryo zina ngo intare ngo iryo zina ngo niri imbere ngo iryo zina ngo rintera amanyama ngo kubera nitwa intare gusa nago ndabarire intare nigikoko ca mbere gikaze mugabo citonda cyane urumva urashobora no kumonyora mbere sinda kugira ikintu urashobora no kunkubita ikofe sinda kwishura ntiwabibonye Brown yaramusanze hari yarankubita arangira nabi utuntu twose yishakiye aramfata nabi sinamwishuye mugabo ikintu cambabaje nabonye commentaire z'abafana bavuga intare ahubwo mukubite muvune mugirene ndavuga abantu bwabundi nuko mumeze bani uwe nikufe niteseke ivi unagiye muri waka bosi wanyu yanyirukanye ngo kubera ngo yasomye commentaire ngo televiziyo yiwe ngo bazoca bayivako ngo baje ngo kuraba ngo bakurikirane ngo zindi ngo televiziyo ndavuga eske igihe yazana iciyumviro cyo gukreya ijya televiziyo bajya abantu bariko barakomanta nibo baje kumubarira abahebi yake gira ukunuku akuna bajya abantu bajya ninjyaje bakundukize hajya nyumba bariko barabona inyishu media batanguye kwanza babona ntare ari hajya kuri inyishu media njo bakanza fatiriya inyishu media urumva rero bosi wanyu rero yasomye commentaire acategwa nagashavu muribuka kandi n'ibintu byagiye birambako ngenda aho nagenda ndakoresha ibiganiro wamutama se uyu mwafise ubwanwa bwera bayisha nawe pole sana nabonye Aisha mu kiganiro mwahuye ariko araza ngandonde muta ahajyana banzo kigezaho jeho narahatswe ndakwereka inkovu oya jewe inkovu jahanye naje nambariye ku nkovu urana nkunga niyenze ngakura nk'umupira kugera no kuva ku mutwe gushika ku maguru nambariye ku nkovu naragenda je bibaza nahise mu ngingo yo kuza ndafata umuntu ndamubajije ikibazo nkabona araje baje bagatoye nkaca ndamukoza ko intoki bibaza none je ngo nije navyiteye je nande naragenda ahantu ndiko ndamubaza ibibazo biri très important me akaca ndaba umuntu akaminimiza nanje nkavuga eske jewe nyene umuntu umushinga naye nkuko unye nozana n'umugore nkamushira mu nzu nkaca mbona umutumire vraiment ariko arampera hasi nkonorora ntare wowe uvuga ngo wozana n'umugore James n'umwana ariko baramfashe nabi banyita uruzingo baramfashe nabi gusa ariko nivyo nyene ndiko ndavuga ushora kuze ndazi uri muri uno mwuga wo kumenyesha makuru uzobibona byinshi ndazira namaze no kubibona urashobora gukora igikorwa ciza babantu no wa muntu wese ahora kwanka vraiment akavuga kuze vraiment respect wakoze neza mugabo nuce wibaza ngo ujya muntu ngo ngazoca guma ngo mumatanyuko oya nenda ufanye kingini canke ukora igikorwa cyoshobora kumukora ko gato kirimo gakosa na gato oya pana gakosa kimukora ko wenyene baba atakomante kandi banka no uvugisha ukuri mu bisanzwe abakunzi banyishu media turabakunda cyane kandi turabashimira kubona mudukurikirana gusa ama comments yanyu arakenewe ariko muze murahumuriza je narakubiswe
ariko jewe kuba navuze akajambo gatoya mwahise munyanka murantuka ariko igihe nakubitwa nta comments nimwe nabonye wibaza ico kintu rero igihe nakubitwa jewe nafashwe nabi nta commentaire bivuga ko nabonye nta n'umuntu basi yumviriye avuge kuze vraiment wewe wari wakoze neza basi nikupigie simu basi nambe basi taka namba yako karimikashi ndakugurire basi atatoka wapi na pomade basi pomade basi kuvura haja hano bagukuze akuna lakini commentaire bafana mwisubire ko vraiment twige turi ku kazi tuko turakora akazi kiwacu dukunda abantu mudushigikire nyimba mwari ko murabona ndiko ndigenza kujya anye mwari kuvuga Ntare no c'est pas comme ça il faut ko wogenda muri systeme strategie mezuku unye apana kucuvuga ngo ntandero office muri commentaire ngo ntandero office sinarezwe nakuriye mu ibarabara ibintu bibonwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi bace bakwambika ibara kwa tandero office umuntu umugabo gusa ariko Ntare ikintu jewe Tanzania muri market so gushigikira yuko wagwanye gusa nashaka kuguhanura Ntare je ndi umukorege kandi urazi ko twamye twikundanira kuva dugihura ndagerageje kubiraba twakoranye ibintu byinshi hari igihe n'umukameramani yabura je nka gukamera canke ukankamera yagwaye canke iki rero Ntare twakoranye ibintu byinshi muri uyu mwuga wacu twaciye muri byinshi turi kumwe rero je sinipfuza kukubura naho uri mu yindi television je sinipfuza kukubura muri media shaka kukubura basi kuri kamera urumva uzogumura umukorege twakoranye byinshi so nashaka vraiment wararonsa akazi muri waka raba ingene wigenza silver bijya byo kugwana ngiyangura ko abona ko abantu benshi batariko barabikunda mbo abantu benshi ntibabikunda kandi nawe ndumva uravuze ibintu byiza byinshi yuko toshobora kumbura kuri media naramubariye bosi wiwanyu ujya bahibi yake sinafukuza kwako kazi mingi zipo kandi barondera abakozi sikufanyaga de jour nifika napata kazi mu waka no muri waka kama bakiona nazingua bazovuga Ntare wewe raba basi gusa je nyene ndabona baravyishimiye urumva sasa hari yarega abantu biyumvira bakadufata naba abakozi biwacu twebwe abakoreshwa abajya ba boss wacu bakadufata ukuntu nyene none kugenda kuva muri media raba barandiri promoter bariyanzaga kwa kesi bakaenda bakoresha umwanya raba ugushikiza isa akoresha umwanya sarendaga yaravuye muri Wakaraye TV none ubu life yake siko bien je naje sinavuye muri inyishu media siniko bien sinari kutana kwetu nyumbani tuko bien rero aka kantu rero kabafana gusa je na ikintu gusa ndabakunda abafana vraiment muraduhanura muradutera n'intege gusa rero gucana intege navyo n'ibintu vraiment si vyiza kuze so ndabizi ko atari vyiza abakunzi banyishu meza ndabizi ko atari vyiza mubandanye mudukurikirana gusa munaduhanura twe turabana banyu je ndi nka je ndi muvyara wanyu mukwiye no kuza muramanura nararozwe ndarogwa ndagwara baragiye kandi bagiye barabibona lakini support itayi moya commentaire tumbaya za comment gusa mbi urumva Ntare ikintu kimwe jewe narishaka kuvuga nitwishimikiza bagiye cankwe abo ivyabaye n'ibiki n'ibindi barandiri promoter sawa sava bon ariko bajya basuzima bwabo natwe dusuzima bw'iwacu kandi isanse zimbwa ziba mu binono nta imbwa ijya itirutse nico gituma mu kwiruka kwacu rero no gukora kuri zimedia zacu niwo muga dufise jewe nka jewe cousin nzi kugwira karimi nkuko nyene gusa ariko nta bindi nifitiye nkora donc wewe nk'umukolege twakoranye igihe kirekire sinifuza kukubura ndashaka ko wohindura strategy sinzi ngene vyumva uhindure strategy je naragenda akora ibiganiro byinshi ndibuka nawe warankoresheje ikiganiro kuva igihe nari ngwaye igihe mwampura ngiye gusenga ndababarira vraiment miye nishaga badirika narahindutse narababariye vraiment nta bindi biganiro birenze narababariye gusa je ko nahindutse ntakiri Ntare wawo ndi nyene musanzwe mumenyereye nubwo bishika ugasanga turi mu kiganiro ugasanga wa mutima uranjemo kwa kundi nyene bavyihanganire si jewe ahubwo rero ikindi kintu boza baribuka guhanura nabajya abantu tugenda gukoresha ibiganiro bakaza bararaba basi mu kwishura question basi bishure question zijanye batange réponse zijanye n'amakesho tugiye turababaza apana kutucisha hirya nino badukatisha ivyo bizoba vyiza vraiment bakunzi banyishu media ndabashimire cyane gusa nta ndakwibutse yuko igiti ntaho cotemwa imvura iguye kirashobora kuzana ibindi vyamwa kirashobora kumera kandi akarimi kavuga inangore karagororoka karagororoka ndabizi gusa ikintu kimwe nashaka gusaba naho ba waraguye naho waragize nte
ntiwishe umuntu sinishe umuntu kandi ni vya bindi nyene abafaransa bavuga arbre feuillé ne donne pas un fruit savoureux igiti gitotahaye nabwo cigira gitanga ivyamwa nyene bimeze neza okay bon we rero waratotahaye ivyamwa byawe bimera nabi nico bashatse gusigura muri make Nega ivyo byose nivyo nyine bishatse gusigura wowe waramamaye waratotahaye gusa nyine ivyamwa bica bibabibi bivanye n'abafanzi waravye kure wibagira ko hafi yawe hari umupanga hari imipanga ishobora kugutema so ego rega uri hejuru kuri some y'igiti ntubona hasi ubona hejuru nyene yuri rero nco gituma wibagiye hasi ko hariho ushobora kugucumiza so ikintu kimwe nashaka kukubwira Ntare guhindura comportement bivana na decision y'umuntu sinzi wewe decision uri kurafata muri kino kubera ko ndiko ndabiraba no muri waka washitse ukora vya bindi nyene muri inyishu waravuze ko wahindutse uragaruka ku kazi nyuma yo kugwara ucishika kugwara rero ushatse kuvuga rero kuba navuye muri inyishu media ndagenda muri waka bari abanyakiriye muri waka ni kuvuga ko menga hari bitagenda neza ivyo niwe bivuze kandi aba boss ba Waka Live TV nyimba mko mabikurikirana ivyo ni ntara bivuze ko hari ibintu bitagenda neza mu mitwe yanyu urumva abamwakiriye nka Silva na Basauda mwebwe mwakiriye ntaravuze ko hari ikintu kitagenda neza mu mutwe wanyu sije ndabivuze ni Ntare so ikintu journaliste nawe urumva je nije ndabivuze mugabo ni uri kurabivuga hariya oya je ndiko ndasubira mu ivyo wavuze no je siko nabivuze gusa narishatse kugusobanurira yuko kuba barakurikirana nyinshi media barabibona hama ndagenda hariya anye kandi je no muri Waka Live TV kuvuga ngo nibwo buhungiro bw'iwanje ngo nta nahandi nfise ngo noje no ahantu mfise noja ni henshi sawa kuhafita ni kimwe none Ntare pour le moment urashobora ubabona nyinshi media twakugendeye na Benigo yaraza kandi turarushira ko twahora muri Kongo gusa twarinze tuza kukugendera turacagufise ku mutima umukorege mugenzi wacu ntubizi none jene ndabizi ivyo onye Beni ndakuramukije nawe yewe mbwira oza malama narewe nacoze jena ukimenya zambe monene kubera nahatswe kumara indwi yose rero ndiko ndavuga yuko rero kuba muri nyinshi media nkuko muvuze mwangendeye muracankeneye kwa kundi nyene je kuri jewe vraiment Chinovuga nyinshi media niyo nani media yiwanje novuga natanguriyemwo novuga niyo yoba yarandamuye no muri no mwuga aho bajya abafana batanguye kumenya batanguye kumenya muri nyinshi media baratangura kumenya Ntare gushika no bizina giwanje ni Ntare bararizi n'ubushira kifoto yiwanje avuga ya ni Ntare vraiment rero byose byabaye kuri nyinshi media novuga nyinshi media niyo muvyeyi wanje niyo yandamuye niyo televiziyo yandamuye nagenda kurikirana ibiganiro rya boss wanyu ubunye yagiye arakoresha avuga ati mbo Ntare vraiment naramubona agitangura yari umwana mwiza ariko ngaho byageze je ndi kwakundi nyene guhinduka ngo mbe mubi ndi kwakundi nyene guhinduka warahindutse ahubwo ugira ico uvuze bose ari kwadukurikirana ndi serious certain naho kino kiganiro kiza kuja kuri YouTube batarakibona ndazi ko azokikurikirana kubera n'umuntu wa mbere akurikirana konte yiyo rero nashaka ugice umubwiye ntumva basiko musaba basikigongo kubera ko twacagukeneye Ntare twacakeneye ko dukurana twari twamaze kumenyana urabona hariyo nabandi bakoze ko barongeramwo bajyakoze ni ngorane mon frère abantu mutazinanye kugira ngo mutangure gukorana iyi media nije naho twayitangura yego nitwe twayitanguye na Arete yaragiye munoze yaruri indege so umviriza rero nyimba bimeze uko onye nk'ikintu bamubarira boss wa CEO kwanza CEO wa nyinshi media bahebi yake yarambariye yuko je nyimba yaranyirukanye abantu barondera akazi ni benshi urumva sikuvuga je ngo Ntare ngo nzoce ngenda ngo ndamufukamire ngo ngiye go kumusaba akazi kandi no abantu bafisa barondera akazi ma media ni benshi nagende hajya anye atange formation baze hajya muri nyinshi media bakora akazi ariko je ikibazo ca Ntare vraiment je gushika kuri no mwanya yocihoza je nuko no bifa uribaza none ko hari undi muntu tugiye guca turonka azoca akora nka Ntare ko yarasanzwe akora azi faiblesse n'ama point fort ya nyishu media wa undi Ntare azi ibikoresho ingere dutegezwa kubizigama hari urazi Ntare hariyo ikintu bita uchungu wa kazi
azi ayo igikorwa cavuye hariyo n'uwundi rero abaza ari inyambukira aho nka jewe kuza jewe kubera inyishu media twaratanguranye wabibona na Arlette jewe ndazi neza icari cyo inyishu media ariko uje ariko arabona ivyamwa abona ibintu bimeze neza dukayangana kuri televiziyo atakoreye kuri ya kamera ya mbere urumva agashika nyene ibintu bitagase nkuko asanga warazanye yindi microphone akasanga afise microphone ariko ndakoresha telefone urumva azobashikiye mu bintu nyene atazi yo vyazana azobashikiye mu mavuta atazi hari anye bikiri muntu zenya nk'ikintu je gusa nk'ikintu ca nyuma X-ray bam ndazi arazi ndumukozi wiwe kandi narakoze vyinshi kandi arazinje n'abantu bose gushikaza isaha anye nano je nta media nimwe kwanza gushikiza isaha nta media nimwe nojamwe mu Burundi kuko gusaba yakazi since ndakaronka jua nini baranijua mintare kandi je sinsanzwe wavuze mugishikana araba kamera ama video wanyu nje na editinga nkashira kuri YouTube urumva je naritanga donc naritanga mu buntu ze yiwanje kandi je muri kukwitanga kwiwanje sinovuga ngo nabishizemwe ngo ububi canke gushika nkizi saje nta muntu numwe fitiye inzigo y'abahebi yake je nta nzigo ndamufitiye kuko contract twari dufitaniye yarayimpaye ndayisoma turayubahiriza kujya nyene donc ubunye yarampaye n'uruhusha cene ndatekereje niyankenera mitaenda kama tamomba musama kama ye na yata niomba musama lakini hawezi niomba musama mije tamomba musama so kubw'ivyo yavyiteguriye bakunzi banyishu media ngirango muravyumvise Ntare ijambo atubwiye